zatanzwe amahera uyaronka ushoye ikintu. Urashobora gushora ikintu wimbuye cyangwa ugashora Imana yaguhaye. Haje Imana yaduhaye umutahe. Urashobora gushora umutwe ugatera imbere. Ukagenda ukamupangira umuntu imigambi neza agaca guhihera. Mwene washoye umutwe. Haje rero mwanka kwiga mumenye ko baba ariko babaha ubumenyi namwe muzoshora. Haje mamwagiye kurangura. Haje umuvyeyi ariko atanga minervare burya abagiye kurangura. Muga nko mwebwe muja kwiga ngo ngiye kurondera igipapuro. Aho babaza mwese abanyeshuri muri ngaha mwese uvuga ngo wagiye kwiga kubera iki ngo ngiye kurondera igipapuro. Nico itwa mwiga nabi kuko ntimwiga murondera ico muzokora. Iga uvuga uti jewe ico mpumenyi muri mugabo ndababwira ukazokura wakoze mu nkono muvyeyi ndakubwije ukuri nawe uzomukuru w'igihugu uzonyonora. Ukazokura ibikorwa wowe uzoshimwa n'abarundi bose n'abakuga gushime ubone gusa umengo uri kurarangurura gusuguruka. Abantu bavuga ngo nori ivyo nibiki. Nukuvuga yuko umwana ategura ingena zoba akiri muto. Wewe ukabikigabo ukabuzi ko uno munsi udashobora kwikorera akantu gwawe. Ukabona ko udashoboye no korora gakwavu. Ntwavumbwira kuzokorora ukuze. Aka uzoba wa undago bava mpakazi mpakazi mpivyondya magakate muri mwese ushaka kuzopfa sega nashaka reko kwitegura uno munsi. Muravyumvise ingene bigenda ngo nagasigarira kazoja gusega. Abikuriye bafise indero, abikuriye bakunda abantu n'Imana. Mwumvise mu maso y'Imana n'abantu. Urumva uba mu bantu. Urashobora kuvuga ngo jewe ndi pasitori mwiza, jewe ndaririmba amakorasi, mugabo ufise inzigo mu bantu, ufise urwanko mu bantu, nta na kimwe buri kurakora imbere y'Imana n'abantu. Gutyo wewe ugakuruko uzoshika iradiyo televiziyo RTBB n'ijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.